Ingabo z'u Burundi zambariye urugamba mu rwego kugira ngo zikingire igisagara ca Uvira kugira ngo kidafatwa n'umuhari M23 dore ko rero byo byara ibindi nga muri kino gihugu ciza c'u Burundi na cane mu gisagara c'ubudandaji cya Bujumbura. Ibi birashikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi canke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje gutangaza neza yuko ingabo z'u Burundi imbonera kure ndetse n'abanyagihugu bategerezwa kuba maso mu nyuma yuko bivuga ko M23 umuhari urasanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo bwa President Felix Tshisekedi, aho rero ashigikiwe na mugenzi we Varisto Ndayishimiye, aho yanarungitse abasoda benshi nga muri icyo gihugu, ariko M23 ikaba iriko rero irasatira na cane imipaka yegereye igihugu c'u Burundi. Abarundi bariko barasabwa rero kuba boba maso mu rwego rwo kugira ngo ino ngwano itaza kuza irabasatira muri kino gihugu c'u Burundi. Bamwe mu begereye igisirikare c'u Burundi baravuga yuko rero harimo kwikanga ibitero biremereye cyane, aho bivuga yuko rero Evariste Ndayishimiye yamaze kubona yuko isaha n'isaha ingwano ishobora kuba yotangura. Amakuru yizewe aravuga yuko umuhari M23 watanguye kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko nanone andi makuru akaba ariko avuga yuko M23 yamaze kugota Uvira ndetse iza no gufata n'agace ka Kapesi muri Rubero. Akaba akomeje kugenda aravuga yuko M23 yaba yafashe ndetse na bamwe mu basirikare b'Abarundi ndetse n'aba MONUSCO nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Biravuga ko kandi akomeje kugenda arafatwa n'abasirikare ba Sofa Afrika cyangwa muri Afrika y'Epfo boshakaga kurasa nga kuri kino gihugu c'u Rwanda. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biravugwa muri no mugoroba, ariko kandi akaba ari ibintu bikwegera igisirikare c'u Burundi ibe bidasanzwe n'abanyagihugu. Hari benshi batanguye kugenda baribaza imvugo zirutse kuvugwa na President Varisto Ndayishimiye ubwo rero yaganiraga na bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo, maze akagaragaza neza yuko guhera muri 2020 igihugu c'u Burundi cyama kirashira imbere bigendanye n'ibiganiro, maze bakagaragaza neza yuko rero n'ubungubu imiryango yuguruye. Yaranavuze yuko rero bamwe mu basirikare cyangwa ibisirikare bitaratumiye muri no ngwano muri Kongo birakwiriye kuba rero nyine byoza ivamo uko byogenda kose, maze anagaragaza neza yuko nyine uko byogenda kose biteguriye kuzokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ingwano zibe zohagarara, ndetse avuga yuko yiteguriye kuba yoganira cyangwa yogirana ibiganiro n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Yaravuze ko imihari nka FDLR irakwiriye gusenywa ikava muri Kongo. Hari bamwe bavuga yuko Varisto Ndayishimiye yoba ariko rero aririnda kuba rero nyine yo kwinjira mu rugamba n'ubundi cyane akaba ariko aranga kwikurira umujinya wa M23 ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, na cane bama baramushinginja yuko akomeza gukorana n'uyu muhari wasize urakoze bara mu gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Hari n'abandi bavuga yuko rero amajambo aherutse gutangaza yo basigura yuko nyine Varisto Ndayishimiye yo baherutse kuba yogirana amatati na mugenzi we President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo nk'uko byoma bigaragara. Ntiharamenyekana icyatumye Varisto Ndayishimiye asa n'uca amarenga yuko yoba yifuza ibiganiro n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko kandi akaba hakomeza kugenda yanibazwa byinshi mu bigendanye n'uburyo rero ibintu bishobora kuba byomera muri uno mwanya. Gushika uno mwanya rero hari bamwe bavuga yuko ingabo z'u Burundi zoba zatanguye nyine gusabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo zibe maso ndetse ziteguye kuba zogwana urugamba. Turagaruka kubigendanye n'urugamba ruko rurabera n'ubundi cane mu misozi miremire y'umurenge, aho ingabo z'u Burundi n'abazarendo ziriko zirifatikanya mu rwego kugira ngo bahangane na twirwaneho nayo iherutse gutangaza neza yuko yamaze kwifatikanya n'umuhari M23 nk'uko bigaragara. Barabitangaje mu nyuma y'uko rero nyine umuvugizi w'igisirikare ca M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yaraherutse gutangaza neza yuko u Burundi yaraherutse gutangaza
gutangaza ko Burundi buriko burifatanya na cane n'igisoda ca Kongo mu gukora ibara. Yaravuze yuko rero aribyo bizatuma umwari M23 yifatikanya ndetse ugatangura kurengera abanyamurenge nk'uko byama bigaragara. Turagaruka ku mboni zamwe mu ba president ndetse n'abandi barakurikiranira hafi politike y'isi basigura yuko ibyarabereye muri White House icyago carahuje President Donald Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na President Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine bitogenze neza, ndetse n'icyo bishobora kuba bisigura mu bigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza ndetse n'abadukurikiranga kuri no monesha kure yacu ya Burundi News TV. Ndabifuriza umugoroba mwiza, mwaramutse canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Turi kwigenekerezo rya mbere ntwarante 2025, ndabahaye ikaze mwebwe mwese mutwumviriza. Twaratanguye ukwezi gushasha nkuko nyine bigaragara, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze muri uno mugoroba kuri mwebwe rero mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Ari ubwa mbere senga ndagusaba cyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandazi, abatwumviriza muri mu bindi bice bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabahaye yambu cane. Abatwumviriza kandi muraherereye cyane mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane by'umwariko abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari mu karere k'ibiyaga binini mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese ndabahaye ikaze. Abari mu bindi bice byose mwandanye kumviriza Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndabaye yambu cane. Ndagusaba cyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Cyonda kwande ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bacobora kumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Reka tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umuhari M23 waramaze kugota igisagara ca Uvira mu nyuma yo kwigarurira igisagara ca Bukavu, ndetse kugeza no mwanya bikavuga ko bamaze kugenda barazenguruka icyo gisagara cya Uvira. Ni mu nyuma y'iko rero muri leta y'u Burundi akomeza kugaragara ibikorwa gushika uno mwanya biboneka, ndetse bikanagaragaza neza yuko nyine bishobora kuba byozana akabyakurura akarambara inga mu Burundi, na cane uburyo rero igisoda c'u Burundi kidafise ingufu ndetse kitabasha kuba nyine cyo hangana n'ibishobora kugishikira igihe ikariko cyose. Biravugwa yuko rero ingabo z'u Burundi zamaze gusabwa kuba maso ndetse no guhaguruka, zikaba zidasabwa nyine no guhumbya ona gatoya mu rwego rwo kugira ngo zidacibwa muri humye nk'uko bigaragara. Amakuru amatwa dusumira aravuga yuko muri M23 wamaze kwigotagota ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, na cane nyine ibice byegereye nyine igisagara ca Uvira, ndetse ubu ngubu bakaba bamaze gufata igisagara ca Uvira, bakaba bamaze kuzenguruka igisagara ca Uvira, ndetse batari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse banagaragaza neza yuko nyine muri kino gice n'ubundi abarundi basa n'abamaze kugenda baragira ubwoba. Hari bamwe rero mu begereye muri iki gisagara ca Uvira bavuga yuko uburyo M23 iriko irakoresha mu gufata igisagara cya Uvira ishobora kubita ishaka gutangura gufata n'ubundi ishobora gutangura gufata abarundi ku rugero rudasanzwe nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga yuko umwari M23 waba ushaka nyine kuba wogotera abarundi nyine, na cane ko aribo barungitswe muri icyo gisagara kugira ngo babashe kuba bofatwa ndetse babashe kuba bofatirwa muri icyo gisagara, bafatwe matekwa nk'uko bigaragara. Ubusanzwe leta y'u Burundi
asanzwe yagiriza yuko rero atamusoda wayo numwe ujya arapfa canga se n'ubundi ngabashe kuba n'ubundi yofatirwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko abarundi bavuga yuko nyine ibiriko biragaragara nga muri zino ngwano biboneka yuko n'ubundi abarundi aribo bafise ijambo rinini cyane, aho bavuga yuko aribo bantu ba mbere babasha kuba bohangana n'umuhari M23. Nyamara binavuga ko rero abarundi aribo bantu ba mbere boba n'ubundi barafatwa miri, abandi bakicigwa muri no ngwano, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugeza ubu rero nkuko bikomeza kugenda biratugeraho, biravuga ko ingabo z'u Burundi zicane izerere muri kino gisagara, na cyane igisagara ca Uvira zoba zatanguye kugira ubwoba, aho rero zikeka ko zishobora kuza gugoterwa muri ibyo bice, zikaba zishobora kuza nyine gufatwa amatekwa nkuko byagiye biragenda. Biravuga ko kandi bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ari bimwe mu bintu byihariye bishobora gutuma n'ubundi ingabo z'u Burundi zishobora kuzohura n'ibibazo biremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ingabo z'u Burundi zirakomeje koherezwa, nubwo rero hari ibihuha bivuga ko rero zaba zaratanguye kugenda ziravanwa muri Kongo, ariko ngo ziriko ziroherezwa gushigikira FARDC kugira ngo bahagarike AFC canke M23 nkuko bitangazwa n'abanyagihugu benshi, na cane mu bikorwa bigendanye no guhagarika rero ko bo kwegera igisagara ca Uvira, ariko M23 mu bigendanye nyine n'imigwanire yabo iri ku rwego rwo hejuru. Biravuga ko rero bamaze kugenda barazenguruka icyo gisagara, ndetse abarundi bashobora kuzogogwa no kuba bofata no kuba bokwivanaho ngaho. Abatanga buhamya baravuga yuko ingabo z'u Burundi canke igisoda c'u Burundi n'ubundi kiri ku muhanda w'igihugu nimero ya 5, na cane kuri axe ya Ruvungi Uvira ku birometero 10 gusa uravuye ku birindiro bya AFC, nkuko rero bitangazwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa izwi nka RFI. Imihari imwe n'imwe bivugwa ko rero n'ubundi yaturutse i Bukavu nyuma rero yo gufatwa n'umuhari witwaje ibigwanisho kwigenekerezo g'14 Ruruma 2025 nkuko bizoma bigaragara, mu gihe rero izindi zoroherejwe ziva mu Burundi. Umubare wabo canke igitigiri cyabo ntikiramenyekana kugeza ubu ngubu, ariko intego irasobanutse no kurinda igisagara ca Uvira, umujyi uherereye ku nkombe z'ikiyaga ca Tanganyika, ngo rero nyene utagwa mu maboko y'uyu muhari w'abagwanyi AFC canke se M23 nkuko bikomeza kugenda biragaragara, canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibujumbura n'ubundi iterambere rya M23 ryarabakuye muri Kivu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Muri Kivu y'amajyaruguru ibirukansa nyine ubu ngubu bakaba bari guhatirizwa kuraba ko rero nibura borinda imbibi zabo. Rirakurikiranwa rero hafi aho Burundi butinya rero kubona AFC canga M23 ku marembo y'umugwa mukuru w'ubukungu nga mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe umubano hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda wifashe nabi na cane muri kino gihe, kandi perezida w'u Burundi arashinza ku mugaragaro igihugu cy'u Rwanda gushaka gutera igihugu ciwe, nubwo rero aherutse gutangaza ko rero hari abamubwiye ko rero bitakibaye. Kugeza uno mwanya nkuko amakuru yamara dushikira aravuga yuko mu Burundi ingabo z'igihugu cy'u Burundi zo zarasabwe gutangura kuba maso, ndetse aho zosabwe rero nyine gukomeza kuba maso atagusinzira na gatoya nkuko bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragara, ndetse baranagaragaza neza yuko ibiriko birakogwa ndetse n'ibiriko biratangazwa. Biboneka yuko mu Burundi babatanguye n'ubundi kwitegura ino ntambara ku rugero rudasanzwe. Harasanzwe hararungitswe imbonera kure ndetse n'abasoda b'abarundi muri Kongo cane mu gucungera igisagara ca Uvira, ariko kandi nga mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu banyagihugu baratubwira yuko batewe impungenge n'uburyo rero bariko barabona igipolisi kinshi ndetse n'abasirikare benshi n'imbonera kure barafise impoho za gisirikare nkuko bigaragara. Amakuru yihuta cane adafise vumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko nyine na cane ku mbibi z'ibihugu birahana urubibi n'u Burundi kuba hamaze gufatwa ingingo ziremere cane, ingingo zigomba gutuma rero n'ubundi uko byogenda kose nyine ibigendanye na cane ibigendanye n'izi ngwano bigomba kuba byohagarana cane bakaburizamo
ibitero ibyo ari byo byose. Ku rundi ruhande rero hari amakuru avuga yuko Variso Ndayishimiye yoba akomeje gutegwa ubwoba rero n'ibishobora kuza gushikira Uburundi nk'uko bigaragara. Mu Burundi harakomeje kugenda hikangwa ingwano ku rugero rudasanzwe, aho rero byaratumye abanyagihugu benshi batangura guhunga, ariko kandi amatwi adusumira aravuga yuko Variso Ndayishimiye n'ubundi mu nama iherutse kubera nyine ngaha n'ubundi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Igitega, yaraganiriye bamwe rero mu baserukira ibihugu byabo n'amareta nk'uko bizuma bigaragara n'abahagarara imiryango mpuzamakungu mu Burundi, ko rero nyine bategerezwa nyine kuzoshaka umuti urambye, umuti ugendanye n'ingwano ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero akaba ashimangira ndetse akaba agaragaza neza yuko nyine Variso Ndayishimiye yaratunguye abatari bakeya mu nyuma yuko rero yavuze yuko yifuza ko ingwano muri Kongo yohagarara, ndetse akanasaba abiganjemo n'ubundi abari mu gisirikare kitaratumiwe muri iyo ngwano ko rero bohava barahavanwa, ndetse arayanavuze yuko mu M23 n'ubundi nawe rero wo kutegerezwa ko wojya mu biganiro na leta ya Kongo, ariko benshi byarabatunguye ndetse benshi baranavuga yuko rero batewe impungenge n'ayo majambo. Hari abasesenguzi bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero leta y'u Burundi yoba iratinya kwikurira umujinya wa M23 mu nyuma yo kubona ibyashikiye mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, bakavuga yuko rero atekereza yuko nabo rero nibaramutse bageze ku rubibe rw'u Burundi batamworohera, ndetse abona ibyashikiye nyine irubavu ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda mu burengero bw'icyo gihugu, ariko uretse ingene rero bosanze icyo gihugu nacyo cyarubatse systeme z'ubwirinzi iyo byari kuzaba ibindi bindi. Ibi rero Variso Ndayishimiye arabiraba hanyuma bigaca biramutera amakenga, akavuga yuko rero ashobora kuba yokora ibishoboka byose ariko atinjiye mu rugamba cyangwa se akaba ashaka kwitandukanya n'ingwano. Ni mu gihe kandi binavugwa yuko rero ariko arapfa ibigendanye n'amahera na Perezida Félix Tshisekedi. Hari n'abandi batajya umunwa bakavuga yuko rero n'ubundi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi Variso Ndayishimiye yoba atari karumvikana neza na mugenzi wiwe nyine Félix Tshisekedi, bikaba biboneka yuko rero bashobora kuba borashwanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Inama zimwe na zimwe z'umugambwe CNDD-FDD ziriko ziraba ku bwinshi muri kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi kugeza uno mwanya ibiko biragaragara biraboneka yuko inama ziriko zirakorwa n'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ndetse n'amajambo ariko arashikirizwa n'ababateye iteka. Ayo manama arateye impungenge. Bujumbura abanywanyi bashasha ibihumbi 7,196 nibo baraye rero binjiye mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Ntahangwa. CNDD-FDD Ntahangwa nk'uko bigaragara kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere Ntwarante 2025 muri komine yagutse ya Ntahangwa haratunganyijwe igikorwa cyo kwakira mu mugambwe CNDD-FDD abanywanyi bashasha bashika ku 7,196 baheje bava rero mu yindi migambwe. Icyo gikorwa rero kikaba cyatewe iteka n'intumwa zo mu buserukizi bukuriro bw'umugambwe, harimo umunyababanga ntunganya bisata ajejwe intwaro n'amateko Jean Marie Muhigwa, umunyanga ntunganya bisata mu byo rero ajejwe harimo kumenyesha amakuru rero Doriane Munezero, hamwe rero n'umuserukizi canke n'ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara yagutse ya Bujumbura. Mu ijambo ryashikirijwe rero n'ubundi n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura, Alexandre Ngoragoze yarakeje abagumyabanga bo muri iyo komine ngo kuko rero nyine kwinjiza abanywanyi bashika ku 7,196 byerekana ko rero icyifuzo cy'uko rero buri komine igize Burundi nyine yagutse yo kwitwa rero iwabo w'umugambwe bariko rero baragishikaho. Mu gihe kandi ibyo bikorwa nyine byari byatangujwe n'urugendo rwo kwerekana rero ingufu zimbonera kure zo muri zone zo muri komine Mukaza ndetse na Ntahangwa
Alexandre Ngoragoze yarahamagariye Mbonerakure kuba rero ijisho n'ugutwi nyine by'indongozi z'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD ariko kandi ngo ntibagare ku bantu kuko rero muri iki gihe umugambwe uri bugenza cane. Nayo mwijambo rero n'impanuro byashikirijwe n'umunyamabanga ntunyanja bisakta ajejwe intwaro n'amategeko akaba n'umuhetsi w'intara rero yagutse ya Bujumbura Jean-Marie Vianney Muhigwa inyuma yo kubashikiriza rero intasho z'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiritekere Reverend Kiriyo yarakeje abanyabujumbura ndetse n'abarundi muri rusange ngo uko rero barafatanye mu nda kandi bariko rero barakora ibikorwa by'iterambere bizotuma bishikira nyine imbona kazoza y'igihugu ngo kanatsinda rero uyu mwaka wa 2025 n'umwaka wo gushira mu ngiro rero n'umundi mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060 ndetse akanasaba rero kubandanya bakora ibikorwa bitera rero iteka Burundi mu gutandukanye bwabo nkuko bigaragara kucijanye n'ibihuha bica rero ivutu abene gihugu biguma rero biraca ku mbuga ngurukana bumenyi Jean-Marie Muhigwa yarahamagariye abarundi bose kudaha rero agaciro ayo makuru mabi ahubwo ngo nibareme nyine bongere batekane kuko rero igihugu gihagaze neza nkuko biboneka. Biragoye rero kubona nyine umutegetsi muri CNDD-FDD yitaba amanama agatata avuze rero kubigendanye n'ibiko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Nyamara rero biravuga ko ingwano Burundi bwarishoyemo ishobora kuzokwegera abanyagihugu akarambaraye. Indongozi n'abagumyabanga akaba rero n'ubundi yarabahamagariye kuguma bafatanye mu nda guca rero bugufi kwegera abo barongoye ngo babereke inzira izobashikana kubona kazoza y'igihugu. Yaranasabye kandi kubera ijisho leta mu guhengeshanya bakaboko kabashaka gusesangura nyine itunga ry'igihugu ndetse no gushira imbere ineza yabo nkuko bigaragara. Mu gihe himirije amatora Jean-Marie Muhirwa rero yarahamagariye abagumyabanga kuzozindukana niyo nka n'ubundi gushira igikumu nkona nkuko bigaragara. Mu Burundi nyuma y'iko rero ingwano ziriko ziribonekeza nga muri Kongo harakomeje kugaragara ibihe bidasanzwe na cane ibihe bigendanye rero n'amanama ariko rakogwa n'umugambwe CNDD-FDD ibiboneka yuko nyine ibintu biriko birakogwa canga se ibintu biriko biraba bishobora kuba ari ibintu biteye impungenge n'uyu mugambwe CNDD-FDD. Mbashimire twongeye kugaruka amasaha ari imbere.